s'il vous plaît. C'est Ferdinand, Archimani Boris Agnos. Ibintu umunani byavuyemo ibisigaye bashika 2558 noduha ibitigiri bimaze gushikako nta materanije n'ahandi hose kabuzukanje nama twabitanda yegamiye muri radiyo ijwi ry'umukenyezi iri mu ntara ya Gitega muri komine Giheta. Akabazo kanje ka mbere kwari kumenya turavye harya muri ko barakora ibikorwa haraza abantu bamwe bakaza bakavuga bati urya umugore ndaje irya saa canke ya muzu uyu muntu namwiketse twashobora kuba ari mu banje. Nabonye hariho ahantu mutegura kugira bamwumvirize ariko nkeneye kumenya mbega inyuma basubiye mu mihana kubera kumbura ubwo babe bakwiye ngaho hantu umugwi severe ntacyo ufasha kugira ngo abantu baba bakurikirana niyo bashitse kugira ngo mugihe kwaduka akagorane kavuye ku byo babonye mushobore kubafasha. Akandi kabazo gira kabiri ku bijanye n'ibinogo rusangi mwerutse gutora muri komine Giheta mwavuze Mashitsi hamwe n'Imutobo. Hari hantu muri komine Giheta 1993 habaye ubwicanyi bavuga ko bwahitanye abantu batari bake bishoboka yuko hoba hari n'abahamwe n'ibyo binogo rusange. Nashaka kumenya ivyo mwatoye muhuye mwaramaze kumenya neza yuko ari 72 canke atavyoba birimwo byahambwe abahitanye intambara 1993. Murakoze. Bamwe harabavuga navuze ishaka bivuga ko hajya muri ko murakora ibikorwa mu bugu harabavuga ko 1993 hari abandi bahamwe mu 1993 bagiye 1972. Mbega muri ibikorwa bari mugize mu imisi hari ibyo mwasanze mu koko kwarabavuga ko baba bahanzwe. Reka akabazo mucyo kugira ko akabazo kakaye bavuze ati twarakoreye ku masura bamwe n'abandi bati mu Burundi biragoye kugerekeye amasura kuko n'amasura y'amatungo ari gusanga abantu babeshirana. Mbega hari undi muhinga mukoresha kugira murabe ko ayo masura koko yababwiye ukuri ntaba ari abantu usanga bari hari ibyo bagizwe usanga bavuze amatemwanyaje ko muri bikura murakoze. Iratuzi Jotan nkorera Radio Culture. Jotan. Journal Radio Culture. Ikibazo kimwe ndashaka kubaza ikibazo kijanye n'abantu batanga témoignage bakavuga ibyabashikiye. Hariho n'abandi bavuga bati hariho abashoboye kunyegeza abandi mbere barafasha n'abandi gukira ibyago byoba byarashikiye abandi mu mwaka wa 2022. No muri témoignage yabereye ku Ruvubu hariho abavuze yuko hari umuntu yabafashije arashobora kubarekuza mu gasho bagira bicu. Mbega nk'abantu bafashije abandi kugira ngo bacike ibyago mbega umugwi severe woba ubikorera mbega uzobaha ikibanza iki? Murakoze. Yitwa Jean-Marie Vianney Ndakumana nkorera n'Isanganiro. Akabazo kanje ndakabaza perezida wa severe wavuze yuko bari ku Ruvubu mu ikigo cyo kumviriza abantu bashobora guhahamuka bivanye n'ivyo baba babonye ku rubuga. Ndashaka kubaza yuko ikigo nk'icobonye mubamutegekanya gucugurura nko ku rwego rw'igihugu ku buryo abantu bose bafise nk'ingorane bivanye n'ivyo babonye muri kahise bashobora kuza kwiga ico kigo. Hanyuma akabazo kanje ka kabiri ni ku bijanye n'iki mugenzi ajejeje kubaza nyamukuru tumva yuko mushimikira ku vyago vyabaye mu 2022 ariko ajewe bivanye mu bikorwa mwahoze mwanya mukamenge ushize neraje kubikurikirana. Hariho abantu bamwe bamwe twaganiriye barambwira uti uretse ngaha hanye aha mu Kamenge mu 1993 hari abantu bamwe baganirwa tukabahamba hari hantu aramuna akarorero hano hagiye bajya nana hari abantu bahanze bashije kwica umugo severe yagiye kuzura bari hajyanye kuri jya mu rugambwe ngo haba nabone turakazoza kawe. Turashaka kubaza abantu nk'abo bonye bakandaguwe bagamba mu bindi bibanza yuko nabo nyine mu bamwika ivyo yuko boja mu rugero b'ibyo rusangi muri biri mu bikorwa muri murakora muri mwisi. Murakoze. Nitwa Christine Kimana nkorera televiziyo nationale. Bavuze ko mu batemwe bakoresha kugira collect bakoresha ibyo babwiwe n'abatemwe communautaire. Mbega kuntu ko bavuze ko hariho musaba uburyo bw'abahinga nta bahinga bize ibyakahise muba muhafise canke nabo murategekanya
tubasaba kumwobaronka. Muri twebwe harabize histoire Ambassadeur Kavakure, muri twebwe harabize histoire Gerard Furanzima, muri twebwe harabize iby'Imana, muri twebwe harabize shimi, jewe n'izi by'amategeko, harabariko bagira doctora muri mémoire blessée, commissaire Aloise, harabantu benshi b'abofiseri bize ibintu bitandukanye. Abo bize akahise mupfasoni turiko turabakoresha, twabise les agents de la recherche documentaire, bavuye muri faculté d'histoire, bari mu banditse amamemoire sur aya makrize yabaye, ayo mamemoire yabaye financé par ikintu cyitwa Senap murayizi, ishigikiwe n'ishyirahamwe ryo muri Suisse ryitwa Swisspis. Ayo mamemoire murashobora kuyakonsulta. Muri ayo mamemoire harimo information zidasanzwe z'abishwe bamwe, z'abakingiye abandi bamwe, z'abakiriho bavuze, natwe tuvugisha ubu. Abo bize kahise turabakoresha, n'ejo tuzorondera abandi, kuko nibyo nise muri ya mot liminaire la diversité des sources d'information. La diversité des sources d'information. Nk'uko ibwirizwa rigusaba kugira icyo bita enquête, investiguer, abahinga babyita amatohoza yimbitse. Abo batama n'abatamakazi tuvugisha, abafise imyaka mike bari muri 60 irenga, hari n'abafise 100 bakiriho 80-90, kuko bofata warafise imyaka 10 biri mu 22 n'akarorero, ubu ariko arababa imyaka 60. Abo tuvugisha rero neza 60 ari Marangara, ari mu Ruvubu, mu Kamenge byavuba, mu Kamenge byabaye turiho aha muri sare, hari n'abajournaliste bagiye kuvura byo mu Kamenge. Muri Ntega Marangara jewe nakora muri CPF, muri Ntega Marangara abakozi benshi niko honorable yariho. Mu majambo make iwacu les événements turiko turakorera ko sont proches de nous, nico bita la proximité de l'événement par rapport au témoin. La proximité de l'événement par rapport au témoin. Non uko mutigirishije n'abapfakazi muzi ba 1993, n'abumvi muzi za 1993, n'abumvi z'abasuda muzi za 1993, n'abumvi z'abajandarume muzi za 2022, n'abumvi z'abasuda muzi za 2022, n'ibindi. Ombudsman ariko yasabye yuko il ne faut pas banaliser le travail que nous sommes en train de faire. Asaba yuko respecte les mémoires blessées. Kubera iki les mémoires blessées muri iki gihugu cyacu ni nyinshi cyane, kandi ziri mu miryango yose, kandi ziri mu ntara zose, kandi abishwe cyangwa ababuze bakora ubuzima butandukanye. Aho twari Gitega, bagenzi banjye baragiye mu ikomine imwe navuze, umuntu arababwira ati jewe nabuze abantu barenga 20 bo mu muryango direct, arabadondagura, arabita amazina, kuko 1993 ni vuba, 88 ni vuba. Nimwiyorosha kawumenyesha amakuru, muzofashe processus ibe un processus d'apaisement communautaire, ibe un processus de guérison communautaire, ibe un processus de respect de mémoire blessée. Hanyuma mubaze ibibazo bidasunitswe n'aho mutemberera, bidasunitswe n'imigwi mutembereramo, bidasunitswe n'abaha ibibazo bisunitswe n'umutima wo kubana, kuko abana banyu, abana bazovuka ejo turifuza ko buba mu mahoro gusumba twebwe. Les forces communes que nous sommes en train de découvrir
découvrir avec vous, communique la tragédie, la réalité complexe et la vérité de plusieurs mémoires blessées. Tugiye kwegera tubivuge, ntimwidodombere muri salon, ntimwidodombere kuri comptoir, ntimwidodombere ku mupira, mugiye kuraba bitaro na intere, mubivuge, mubishikirize severe. Abarundi bose ntibaravuga kuko hari ibyo muzi. Imana ibahezagire, turashimye ko bivuga. Jean-Marie Vianney yavuze rimwe byerekeye écoute, assistance psychologique, mbega muri biro ya severe tuzotiza dushiraho mugwi. Ega tuja mu gihugu tuvuze muri severe. Aho inyisho nokuba nuko umuhinga dufasha muri byerekeye detraumatisation, dukeneye ko turonka ekipe imufasha n'ibindi. Ni ukuvuga recrutement des cadres bize ibyo bya psychologie bya detraumatisation. Ni icyiyumviro cyo turakorera ko uko iminsi igenda dukora ariko inzego zitwumva ejo niko bazoduha uburyo, kandi namwe mube abaambasaderi mutuvugire. Turakeneye ibikoresho, abakozi b'abahinga bafite ubuhinga butandukanye. Kamenge nashishuye, navuze ko Kamenge hari ibinogo bya kera, Kamenge hari ibinogo bya 1956 harya Marangara mu Ndurumu bijya byabaye 1956 n'ababikoze barazwi, n'abagerageje kubihagarika barazwi. 1956 ni vuba. Hanyuma mbega tuzobashingura byari nakishuye ibyiyumviro inzego z'igihugu zigeze ko si ibyo gushingura ry'amagufa kuyafurira. Ibyiyumviro bari bariyumvira ni ibyo kubashisha mu kibanza tuja kubunamira twibuka ibyabaye ryari, abavuga uyu munsi n'abazovuga ejo bakuramo icigwa, n'abanyamahanga bajayo bagatemberayo kujya ahandi babigira mu bindi bihugu. Ubu rero ngira mpereze ngaho mu Kirundi mvuga ko gushingura gufurira icyo cyiyumviro kiriko kirava mu mitwe y'inzego, kandi abarize ibwirizwa bavuze engrais en dignité ntibababwiye ko ari gufurira, ntimubabwire icyo batavuze. Nicyo cyiyumviro rero kiravuka biriko biratobora. Tugire amahoro, Imana ibahezagire. Yesu ni inyishu, murakoze.